Turasubiye kubaha iyambu mwese turabaramukije amakuru ibiganiro tubandanya tubatohoreza muri kanatondo rero tubazaniye amakuru agezweko ariko aravuga ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. General Major Varisito Ndayishimiye kuri ubu ngubu ubwoba ni bwose, yaraye ntibuca yaraye iwe ku kirimba, inyuma yaho bamubwiriye ko ashobora gutembagazwa umwanya ku mwanya. Amakuru ava mw'iperereza kwa General Ildefonsi Habarurema atwaye iperereza ry'igihugu cacu c'Uburundi aremeza neza ko hari bamwe mu bagenerali bashika kuri 6 bakoze inama. Ako kagwi k'abagenerali kakaba gashaka kuhabuza intahe ya demokarasi ngaha mu gihugu c'Uburundi, aho bashaka kwirukana CNDD FDD ku butegetsi. Inyuma yaho Varisito Ndayishimiye amaze gupfunga abagenerali batari bakeye, abandi bagenerali barashavuye cane, babona ko ivyo Varisito Ndayishimiye ariko arakora, ivyo ariko aragira bose azoruhuka aruko canke azohema aruko bose abashikanye mu mpimba. Abo bagenerali 6 bakoze inama bo bari bande bashaka gutembagaza no gukura Varisito Ndayishimiye ku butegetsi, hama bakabohora abandi bagenerali bapfunzwe. Muri abo bagenerali bapfunzwe, uwa mbere twobaha ni General Alain Guillaume Bunyoni. Uyu nguyu araboshe, aragwaye, araremvye, amagara aramukitse. Muri kino gihe agwariye mu bitaro bikuru vya Gitega. Ngaho mu bitaro bikuru vya Gitega yaratakamvye asaba ko yojanwa kuvurizwa i Bujumbura, ariko vyaranse. Abaryango ba General Alain Guillaume Bunyoni barasavye ko uwabo yokunguruzwa akavanwa Igitega akajanwa i Bujumbura, canke se agasohoka akaja kuvurizwa hanze ya Gitega. Abandi bagenerali batandukanye nabo barasavye ko ingwara Bunyoni agwaye, cane cane nyine abashigikiye n'abakunda Bunyoni mu bagenerali abari bamuri inyuma, barasavye ko Bunyoni yosohoka igihugu akajanwa kuvurizwa hanze. Abagenerali babiteye utwatsi harimwo Tibia Gabriel Nizigama. Uyu yarahawe amabanga, inyuma yaho mbere yarashigikiye Bunyoni, ariko mu nyuma arasubira arasaba ikigongwe Varisito Ndayishimiye, aramwereka ko yari yamenje, hama Varisito Ndayishimiye amugarura mu kibanza aho yari yaramushize ku gatebe. Uyundi yabiteye utwatsi ni Colonel Reveriyano Ndikuriyo yaravuze amajambo menshi mabi akomeye cane kuri General Alain Guillaume Bunyoni muri kino gihe apfunzwe, muri kino gihe ari mw'ibohero. Ayo majambo yagiye arashikiriza arerekana ugwanko Reveriyano Ndikuriyo afitiye General Alain Guillaume Bunyoni. Benshi barabona ko rero ayo majambo yagiye arashikiriza abandanya kuyagumako, kuko abona ko mu gihe Bunyoni yotaha arabizi neza ko ivyo avuga, ivyo ashikiriza bimushikako aho aboheye mw'ibohero Igitega. Ni ingorane zikomakomeye cane biriko birashikira Alain Guillaume Bunyoni. Bamwe muri abo bagenerali rero bari basavye ko yosohoka igihugu akaja kuvurizwa hanze, nk'uko n'abandi banyapolitike bakomakomeye cane ngaha mu gihugu c'Uburundi basanzwe basohoka igihugu bakaja kuvurizwa hanze mu makungu, cane cane mu gihugu ca Kenya, i Aga Khan, mu bitaro vya kaminuza ya Aga Khan University ngaho i Nairobi. Mbere kandi uyu Reveriyano Ndikuriyo avuga canke ashikiriza amajambo mwene nkayo, amajambo mabi cane kuri General Alain Guillaume Bunyoni, niwe aheruka hanze kuja kuvurizwayo, aho rero bamwe mu bagenerali baciye bashikiriza ko Bunyoni ata burenganzira afise bwo gusohoka igihugu, ko Bunyoni arapfunzwe, araboshe k'abandi banyororo bose, ata munyororo arekuriwe kuja kuvurizwa hanze y'igihugu, kabone naho yoba agiye gupfa. Bona Bunyoni niyo yopfa atacohinduka, ngo umuntu umwe ngo siwe agize igihugu. Amaboko ya Bunyoni abiri yonyene siyo azorima igihugu c'Uburundi cose. Ibintu birabandanya gukomera cane, ingorane zirabandanya kwiyongera gaha mu gihugu c'Uburundi. None abo bagenerali boba bariko barategura kwikurako iyo ntwaro y'agahotoro ya Varisito Ndayishimiye na Colonel Reveriyano Ndikuriyo boba ari bande?
abo bagabo bapfunze General Bertin Gahungu, uyu nawe yarapfunzwe araboshe ari mu mpimba, nawe kandi nuko aragwaye, agishika mu mpimba yaragwaye araremba. Abo bagabo kandi barapfunze abakoroneri, abandi basoda bakomakomeye cane, biboneka ko hari vyinshi vyinyegeje inyuma, umwe wese bakamwagiriza ko yipfuza gutembagaza ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye, bamwagiriza ko avuga nabi ubutegetsi bwa Varisito na Reveriyano Ndikuriyo. None kuki Reveriyano Ndikuriyo manda yiwe canke ikiringo ciwe co gutwara umugambwe wa CNDD FDD caheze akabandanya aguma muri ico kibanza co gutwara umugambwe wa CNDD FDD? Benshi bariko baribaza ko hari vyinshi, hari ibinyegezwa biri muri uko kubandanya aguma muri ico kibanza co gutwara umugambwe wa CNDD FDD. Hari vyinshi binyegejwe, hari amatunga ariko aranyonywa, hari ivyo bariko barahisha, hari ivyo bariko baranyegeza hamwe na Varisito Ndayishimiye. Ni vyinshi biriko biravugwa, arizo mvo rero ngo mu mugambwe CNDD FDD harimwo abariko barahaguruka bakaja bagatangura kugwanya Varisito Ndayishimiye n'akagwi kiwe. Inama y'abajenero yarateranye, inama z'abasoda ziriko ziraterana umwanya ku mwanya, inyuma yaho abasoda bahawe igihano co kuzenguruka, co kuzunguruka igihugu n'amaguru, igihugu bakakimarisha amaguru cose, aho ico gihano catanzwe biboneka ko ata hantu kiba mu mategeko y'igisirikari c'u Burundi. Ubu kuri kino gihe hariko haraba amanama akomakomeye cane mu gisoda c'u Burundi, ariko aratumwatumwako abajenerali bagahura. Kuri ubu rero ngo bategetswe ko General Prime Niyongabo azoja kubwira abasoda ko ivyo bategetswe, abo basoda ni abasoda 506 bo muri batayo ya 6 Tafoke bari bavuye muri Kongo, banavuye muri Somalia, ko ico gihano bahawe co kumarisha igihugu amaguru ari imyimenyerezo ya gisirikare nk'ibisanzwe, ko atari igihano kandi vyaravuzwe ni igihano. Abasoda turasemerera, turatanga inkuru zigiye zitandukanye kugira ngo abo basoda bafashwe, abo basoda bakugwe ko ako karenganyo bari bariko bararenganywa na Brigadier General Erinda Yiziga batazira muzinga, yarasanzwe n'abatwaye muri Kongo, ngo bikavugwa ko kandi uyu Erinda Yiziga uyu batazira muzinga no muri Kongo atabumviriza. Ivyo vyose bikaba rero ari ingorane zikomakomeye cane zihanze igisoda c'u Burundi, kandi biboneka ko umwanya ku mwanya abasoda baratuntuye, abanyagihugu barashavuye, igihugu hafi ya cose kirashavuye. Barabona ko ibiriko birakogwa n'ako kagwi kari ku butegetsi, akagwi ka Varisito Ndayishimiye na General Prime Niyongabo, Reveriyano Ndikuriyo, Ndakugarika, Gervas Ndirakobaca, umukuru w'inama nkenguzamateka. Ariko biboneka ko Ndakugarika we agenda yipakurura, agenda yishira ku ruhande, abona ko ivyo bariko ako kagwi kariko karakora bidakwiye. Arizo mvo zituma Ndakugarika bagenda bamwirukansa, bamuvana mu kibanza iki bamujana mu kindi, nukubona ko babuze aho bamushira. Arababwira ntibumva, ntari kumwe n'ako kagwi kariko karasambura igihugu. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaho iburyo urafyonda kuri aka kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.